mon frère ma sœur uri kuranyumviriza uri kurandaba nagira ndakumenyesha ko kuvuje muri Kristo Yesu reka ubujyajya bw'umugwaniza reke kukubesha urafise ibintu utanga urasikina cyo gutanga isikeneye tuna kwita the mindset of the kingdom akoze ikintu avuga ati mbega ubwami bw'Imana baza kucunguka mwiki bene data bino biraza kudukosora ibi byo kwambara ugasanga umuntu yambaye kutariko umuntu yimwesheje kutariko yageze bitari byo bene data ikintu cyose ngize nguma nibaza mbega mu bwami bw'Imana biza kunguka biza kwajuta ko iki niye valeur ajoutée iza kuza mu bwami bw'Imana kubera bino bintu nagize. Holy CANAAN TV amora Kristo bane namwe turanezerewe cyane gusubira kuronka akaryo ko kubaganiriza no kubakomeza kugira ngo ko vy'ukuri mu biro wa Kristo bandanye kugenda ukomera. Reka dutangure dusenga. Data mu izina rya Yesu Kristo turaguhezagiye turagushimiye ko ari wowe ufise ivyumviro bizima ukagira amajambo meza cyane kandi ukabuza umuntu wese shakene ariko ratwumviriza n'uyu munsi kandi ni akandi karyo keza ko gukomeza umuntu ariko ratkuraba ariko ratwumviriza haherereye hose ubuzima bwe ntibuza kuguma ko bwari bumeze nyuma y'ikino kiganiro mu izina rya Yesu Kristo amen. Turashimiye cyane uburongozi bwa Holy CANAAN TV bwasubiye kuduha umwanya ari cyo novuga ko twoshimira Imana cyane mu buryo nk'ubu bwo kuronka akaryo kugira ngo dushobore gusangira ivyimviro turanezerewe cyane. Hari icyo nashaka ko dusangira uno munsi nise umugabuzi ni cigwa nizera neza ntakekeranya ko kiza gufasha umuntu wese turi kumwe muri kano kanya ndizigira neza ntakekeranya yuko ubuzima bwawe ntibuza kuguma ko bwari bumeze kuri twumviriza nico nise umugabuzi. Umugabuzi ni umuntu wese yize Yesu Kristo Bibiliya icongereza bamwe mu rurimi rw'icongereza mwita ngo no minister ministre umugabuzi ariko umuntu wese yize Yesu Kristo kuva umunsi wizera Yesu Kristo ubwo nyene woroheje kuba umugabuzi. Rero uyu munsi nashaka turabire hamwe bikogwa cyo no kwita ingazi ziranga umugabuzi. Umugabuzi cambere ni umuntu ari kuri service ni umuntu ari ku gikogwa kuva wize Yesu Kristo icatumye wizera Yesu Kristo wari umwizeye kubw'igikogwa kanaka cyari cyarategwa kuva kera. Bibiliya ivuga ngo nibikogwa vyategwa kuva kera kugira ngo tubigenderemo mbere ahandi biri kavuga ngo ni ivy'Imana yaragize imigabo kera ko izoshobora kudutegura kugira ngo itugaragarizemo ibikogwa vyayo nkuko nigeze kubibigisha hamwe twagiye tubona ivyo twagiye twumva biguma biduhagurutsa mu cane cyo no kwita escroquerie ubujyajya ugasanga umuntu aguma yiyumva we umugabuzi n'umuntu atiyumva n'umuntu yumva cyane icyo yashiriweho kubw'abandi bantu n'umuntu yumva cyane icyo yashiriweho kubw'ubwami bw'Imana. Hano ku isi hari icyo no kwita nko muri politike hari ibintu tubona muri politike n'ahantu abantu bari kugira bakorera abantu barindira position barindira ikibanza muga kuva twe tuje muri Kristo Yesu twarahawe ikibanza cyo kugaragarizamwe ivyo bikogwa ntidukeneye ikindi kibanza kanaka sinkeneye ahantu banza kuja sinkeneye igihugu no banza kujamwo sinkeneye kubanza kurongora sinkeneye kubanza kurongorwa sinkeneye kubanza kugira imyaka ingana ukuntu kugira ngo nshobore gukorera Imana ndi au service y'ubwami bw'Imana. Iyo niyo mentalite nivyo vyiyumviro ngumana kuva ko wa mbere gushika kwa Mungu uje muri Kristo Yesu kimwe mu bintu kwe kugumana kurusha ibindi kimwe mu bintu ishengero ryari kwe kwigisha abantu tuje au service. Ndakunda kugumana ihefera kuri Petero ndakora kumuvuga cyane igahura na Yesu yamubwiye ngo follow me I will make you a fisher of men nzokugira umurovyi w'abantu murumva ko atamubwiye ati nzoguha yamubwiye ati iyi process yo kunkurikira urugendo rwo kunkurikira kugira ngo ndakugire burya bene data nutakariza nuko benshi muri twebwe kuva tuje muri Kristo Yesu tugumana mentalite ko umenga tujeyo kubw'ibintu kanaka Imana izodufasha. Iyo twaba tugumana mentalite ati aha muri no muryango w'ubwami bw'Imana kujya nyene mu muryango wo mwisi burya umwana w'indero n'umwana ari mu muryango avuga ngo igituma ndi ngaha au service de ma famille ndi ngaha au service de ma famille ndi hano kubw'igikorwa cyo muryango wanje sindi ngaha kubw'ivy'umuryango womfasha ivyo womfashe warabiteguye navukiye aha ivyo bakoze ntabigizemwe uruhara mwibuke natwe kuva tuje muri Kristo Yesu nta ruhara twabigizemwe. Imana kimwe cyane Imana kudukora ko ivyaha nta ruhara wabigizeko Imana kugukiza nta ruhara wabigizemwe Imana kuguha ubuzima butananirwa nta ruhara wabigizemwe ntiwigeze bikorera
Imana kimwe cyane. Uyu munsi muri Kristo Yesu Imana ikuzi nk'umuragwa wa Kristo, urumuraganwa nawe. Imana kimwe cyane. Ivyo warazwe ivyo ntiwigeze ubikorera. Mugabo rero nanje kuva nje muri Kristo Yesu ndi umwana mu rugo. Imana kimwe cyane. Icyatumye nza uyu munsi ndi umugabuzi w'ivy'Imana. Imana kimwe cyane. Nico cigwa novuga ko dufise uyu munsi umugabuzi w'ivy'Imana. Imana kimwe cyane. So mpagarariye iby'ubwami bw'Imana. Kuva nje muri Kristo Yesu mpagarariye ubwami bw'Imana hano ku isi y'ibiboneka. Mpagarariye ubwami butaboneka hano mu isi y'ibiboneka. Imana kimwe cyane. Umugabuzi ni umuntu kuri wafise ikikogwa. Ndinze vuga umugabuzi urumva ko ari umuntu afise ibintu agabura. Mon frère, ma sœur, uri kuranyumviriza, uri kurandaba, nagira ndakumenyesha ko kuvuje muri Kristo Yesu reka ubujyajya bw'umugwaniza reke kukubesha. Urafise ibintu utanga, urafise ikintu cyo gutanga isi ikeneye. Gumana mentality ndi umugabuzi w'Imana, ndafise ibintu byo kugabura. Imana kimwe cyane, ndafise ibintu byo gutanga. Nico gituma birivuga ngo turi aba ambassadeur, turi ntumwa mu gishingo ca Kristo. Imana kimwe cyane. Bariza avuga ngo turi ntumwa, murumva ko hari ibintu Imana yadutumye, hari ibintu Imana yaduhaye. Imana kimwe cyane. Rero reka twisunge ivyandiko bimwe bimwe, nako ndavuga ngo umugabuzi ni umuntu ari au service des autres. Kuva nje muri Kristo Yesu mukumvirize ndi au service des autres. Ndi kugikogwa c'abandi, ndi kugikogwa c'abandi bantu. Ndi hano kwisi kugira ngo nkize ubuzima bw'undi muntu. Ndi hano kwisi kugira ngo nzana ama solution ahantu kanaka. Mon frère, ndabisubiyemo. Ngumana kano kantu mu vyumviro. Ndafise inyishu mu runganwe rwanje. No peu importe umuryango ndi muko vyo babimeze. Je ndafise inyishu. Umve, situation ba waraciyemwo vy'urugo n'ibindi bitandukanye, ivyo kubeshegwa n'ibindi vyinshi bitandukanye vy'ingwa ibintu byose genda bitandukanye. Nagira ndakubwira ngo ubunyene hagurutse umutwe wawe ubushinga uvuga ati ndafise inyishu mu gihe canje, ndafise solution mu gihe ciwanje. Umve nawe buri Moridekayi uri kwibarabara. Erega nibinyene ba Moridekayi bagize. Moridekayi ari kwibarabara. Muga bene data ntiyigeze n'umusi numwe ajunja. Nagira ndakumenyeshe ngo ivyo wowe uri kuracamwo vyose burya gikomeye cyane si uko Imana yotorera solution ivyo urimo, ahubwo nuko wowe woba transformer, nuko kwakira ivyumviro bishashwe ukavuga ati nubwo ndiko naca muri bino bintu je ndinde ndi umwana w'Imana. Aha, ku mwana w'Imana bisigura iki? Bisigura ko mfise umuco, hari ubwami nserukira. Rero ino situation ndiko nacamwo ntishobora kumfukamika, ntishobora kumpindura ivyo niyumvira. Haleluya. So nako ndavuga kuri Moridekayi ntiyigeze ahesha, ntiyigeze n'umusi numwe avuga ati urabona ivyo ndiko ndacamwe biragoye, urabona ibihe turimo muri no minsi burya ubuzima burazimvye basha, burya mugani ivy'Imana izokwiyerekana, Imana ni nziza. Oya, Moridekayi yagumanye mu mutima avuga aha i Babuloni ahantu turi hari Imana twebwe dufise, hari Imana ishobora gutora amasolution dufise. Sinshobora kunamira ikintu na kimwe, sinshobora guhindura ivyimviro vyanje ko ivyo ndiko ndacamo. Why? Ndi umugabuzi. Moridekayi no mu mahanga iracitse umugabuzi w'ivy'Imana. Mu gihe ciwe Imana yaramenyekanye be na Esther, barademontre Imana, barerekana Imana n'abagabuzi b'Imana. Nubwo no bandiko ndacamo ibintu bingana gute. Mes chers amis, mwumvike ngitangura kuryosha ubuzima. Burya twebwe ivyo turiko turacamwo kugeza uno munsi sata ikinagamije nukukuremereza kugira ngo ivyo uri kuracamwo wibagire kuri umugabuzi. Igihe cyose utari kuragabura ivy'Imana gohe kugabura sefi nibiraheze, kubera ubwiza bwawe buri mu kugabura. Nkakujya ku muvyeyi, ubwiza bw'umuvyeyi buri mu kugabura, ubwiza bw'umwana buri mu kujya. Uyu munsi rero isi yose irarindire kujya ku vy'Imana yaguhaye. Hari ibintu Imana yagushizemwo isi irindiriye kujyako. Nico gituma abo mu ruganwe rwawe hariho manke bafise, hari kinogo bafise. Abo muri biro mukorera hamwe, abo muri domaine politique nimba ari urimwo hariho manke bafise. Kujya kuntu bameze reka kuguma wiyumvira ngo sinzi ngene bameze gute. Reka niwe watumwe kubamurikira. Uri umugabuzi w'ivy'amagara kugeza igihe uzogabura amagara Imana yaguhaye. Abantu bose bakwegere bazoguma bagwaye. Twebwe Imana ikintu yarondera ntiyarondera ko twe tutagwara gusa, yarondera kutugira isoko ry'amagara yayo. Kugeza uyu munsi twebwe mwinshi turi kigega c'amagara y'Imana. Mon frère, ma sœur, nubwo ho bari ingwara ziko ziraza zimeze gute, ntupfukame, ntujunje. Uri umugabuzi w'ivy'amagara meza, uri umugabuzi w'ivy'umunezero, uri umugabuzi w'ivy'amahoro. Yesu Kristo yaragusigiye. Imana kimwe cyane. So igihe cyose abantu bari muri manke y'amahoro ni wewe hari ikibazo ufise. Nuraba Imana, raba wewe ivy'Imana guhaye ngene kurabidistribuwa. Alleluia. Uri umudistributeur agréé w'Imana. Ndabisubiramo, uri umudistributeur agréé w'Imana, uri umu agent du royaume. Imana kimwe cyane. Uri ico no kwita niki wowe uri ikintu Imana yasizeho kugira ngo isiragaragariza nk'ibikogwa ukeneye kugaragaza. Kano kavuga ngo turi au service des autres, akarongo kambere. Turi au service des autres. Reka twisunge ivyandiko bimwe. Matayo gice ca 20 murongo wa 25.
20:25 Matayo havuga ngo Yesu arabahamagara arababwira ati murazi yuko abaganza amahanga bayatwaza amanyama kandi n'abakuru bayo bayagira ko ububasha 26 ariko muri mwebwe siko biri ariko ugomba kuba mukuru muri mwebwe azobe umukozi wanyu. Mwumvirize, ugomba kuba mukuru muri mwebwe abe umukozi wanyu. Ikigo ndetse no munsi cyitwa umugabuzi ni nk'umukozi w'abandi bantu. Yesu Kristo yashizemo illustration ikomeye cyane abwira Petero n'abandi batumwa arababwira ati mbo sokre y'ibintu byose ngiyi nimba ushaka kuba mukuru mu vy'amagara ba umuntu akora distribue w'amagara. Nimba ushaka kuba mukuru mu vyitunga bo umuntu akora distribue wa inzira zitunga muri domaine y'Imana gutumyemo. Nimba ushaka kuba mukuru mu vyo kwihangana bo umuntu akora distribue ariko aratanga ariko aretablisa ariko aratransforma mu buzima bw'abandi bantu muri domaine ya patience. Urashobora kwiyevaluwa ku buzima bw'iwawe bene data mvuge gutya ndabisubiremo gutya. Icyatumye Yesu Kristo aba mukuru ni kubera yaje mu isi kudukorera. Kimwe muri karakteri iranga Imana ni umuserviteur des autres. Imana aricishije bugufi iraza gukorera umuntu. Uno munsi mu gihe ciwanje ndi mukuru ryari ndi mukuru igihe ndiko ndacika umukozi w'abandi. Umukozi w'abandi bisobanura iki? Ni gihe ndiko ndafata biga bintu Imana yantumyemwo muri domaine yantumyemwo nkaba ndiko ndabidistribuwa ndiko ndatanga ivy'Imana yashizeko. Imana kimwe cyane ndashobora kuba ndabivuge gutya bene data hariho ibintu bitatu nagira ngo ni refere ko umwanya no dushobokera. Hariho icyo no kwita trésor, hari icyo no kwita umwanya, hari icyo no kwita tala. Ibintu bitatu twebwe umwanya wanje wose ngomba kuha Imana kimwe cyane. Umwanya wanje ngomba kuha Imana mu vyo simfise umwanya na muto gutakaza. Tara yiwanje ngomba kwikoresha au service des autres yo guserva Imana mu vy'Imana yantumyemo. Imana kimwe cyane. Umwanya wanje ndawukoresha mu vy'ubwami bw'Imana. Tala yanje sindayikoresha mu guserva ama institution gouvernementale gusa. Negereza gukoresha tala yanje kandi mu gushobora kudistribute ubwami bw'Imana. Nimba ndi talantiwe muri technology negereza kuba sur les certes kuyo tala yanje ya technology itari kirama amafaranga gusa ariko iri kiratuma ubwami bw'Imana bwaguka. Nimba mfise ingabire mu byo kuririmba negereza kuba sur les certes kuyo ngabire kuririmba itari kiraserva isi n'umubiri wanje gusa ariko kandi iri kiratuma ubwami bw'Imana bwaguka. Imana kimwe cyane. Nimba hari ikintu kanakanzi ngomba kuba maso cyane. Eske ico kintu nzi kiriko kirafasha jewe gusa nabanje canke kiriko kirafasha ubwami bw'Imana. Alleluia. Rero ushaka kuba mukuru nakorera abandi koresha trésor Imana yaguhaye. Imana amafaranga yawe ama bien matériaux yawe basure certes ko korakorera Imana nakorera umuryango wawe gusa no basure certes eske muri kimwe Imana ntumamwo harimo kumenya eske jewe naje gukora iki mwisi bene data gituma twumva abantu benshi basanta ico no kwita kuba hasi mumva umenga n'abantu basanzwe ni kubera muri bo Yesu Kristo yavuze ngo ushaka kuba mukuru muri kino candiko nakorera abandi. Murumva ko ugoma wumva umenga uri hasi ugoma wumva umenga ari ibintu biguteye ubwoba. Igituma abantu benshi buzuye ubwoba ni kubera nibariko barakorera abandi. Bimeze nka bino tubona mu politiki ya Afrika aho abantu babakene gukoregwa. Muga twebwe turatandukanye n'abantu bari mu politiki ya Afrika. Twe nturabona ko barondera gukoregwa. Twe twaje mu isi gukorera abandi. Imana kimwe cyane. Mvuze gukorera abandi ndagasubiramwo korera abandi uciye mu ngabire Imana yaguhaye. Koresha ingabire yawe mu gukorera abandi. Imana kimwe cyane. Mwanya nogenda dukundira turashira ko ibindi vyimviro bitari bike. Nako ndavuga kubijanye no kuba umugabuzi. Kuva nize Yesu Kristo ndi umugabuzi w'Imana. Hari ibintu Imana ntumye kugabura. Imana kimwe cyane. Ntegereza ko mu distributeur w'urukundo. Ntegereza ko mu distributeur wo kwisera. Ntegereza ko mu distributeur w'ubuntu bw'Imana. Ntegereza ko mu distributeur wo gutahura. Abantu dukorana bategereza kuba bafite comprehension y'ivy'ubwami bw'Imana kugeza rutegeze ko baho. Ame distributor ndiko bene data. Ukorana n'umuntu afise hinguriro ry'ibintu aguma kuganiriza ivy'iryo hinguriro. Ukorana n'umuntu aza mu vy'ubwami bw'umwijima aguma kuganiriza ivy'ubwami bw'umwijima. Kubera iki? Nico gituma nkunda kuvuga ngo umurozi ugiye kumukonsulta ugiye kumurozi burya nawe guhindura umurozi. Kubera iki? Aca guha umuti ngo ntuze wiri kuzuraza muhira ngo bize biragutesha umwanya. Ngo urabona ngo ko biragutwara umwanya munini. Why? Umurozi ni umudistributor, ni umugabuzi w'ivy'ubwami bw'umwijima. Imana kimwe cyane.
murandaba mu vyisano mwisi abantu baririmba baragira ngo ivyo bita ama featuring, barakeneye ko umwijima kanaka afise au transfera mu wundi, barafise ukuntu bakorana. Natwe nk'abana b'Imana kuva nje muri Kristo Yesu nzotangura kuba mukuru ryari, nzotangura kuba mukuru igihe niko ndakorera abandi biciye muri yangabira Imana yama. Imana kimwe cyane, umuminister, umugabuzi n'umuntu yimvira ivy'abandi, n'umuntu ari au service des autres, si umuntu ari au service yiwiwe. Imana kimwe cyane. Akagira kabiri, umuminister n'umuntu ari au service du royaume. Ivyumviro vyiwe vyose bigoma vyumvira ico no kwita inyungu z'ubwami bw'Imana, ico no kwita the mindset of the kingdom. Akoze ikintu avuga ati mbega ubwami bw'Imana baza kucunguka mwiki. Bene data bino biraza kudukosora ibi vyo kwambara ugasanga umuntu yambaye kutariko, umuntu yimwesheje kutariko, yageze bitari vyo. Bene data ikintu cyose ngize nguma nibaza mbega mu bwami bw'Imana biza kwajuta ko iki, niye valeur ajoutée iza kuza mu bwami bw'Imana kubera bino bintu nagize. Imana kimwe cyane, nego nivyo ngira nkore business kandi ni vyiza cyane. None ino business nigikiza kwajuta dans le royaume de Dieu. Bene data munyumvirize neza, hano kwisi hari cyo no kwita umwijima uri kurarondera ibintu vyose kubisubiza hasi, n'umwijima w'ubwami bw'umwijima. None iyumvire wewe urakoze business na consciousness na mindset na vyiyumviro vy'ubwami bw'umuco ufise, tugira ukore business ugira ubaka urugo mugabo nta vyiyumviro vy'ubwami bw'Imana ufise. Ndiko ndavuga kagira kabiri ngo umugabuzi, umuminister, umugabuzi w'ivy'Imana n'umuntu tegeroza kugumana inyungu z'ubwami bw'Imana, aguma yiyumvira inyungu z'ubwami bw'Imana biciye mu burongozi bw'ijambo ry'Imana no mu busabane na mpwemu yera. Nivyo bena aguma yiyumvira umwanya wose hano hose ari agiye muri ville, aguma avuga ati mbega ko ngiye muri ville, what is the benefit of my God, what God is going to profit, niye profit y'Imana ko ngiye muri ville. Muri ico gihe biza guca vyorongene mwewe ratangura kukuganiriza oza hanturu yawe abagwayi uza gusanga wababonye, abantu mwari gukorana business uza gusanga mwababonye, abantu bashobora gufasha ikina kiriya ku bana bawe uza gusanga mwaho. Kubera iki? Nagiye muri ville mvuga ati data singiye muri ville gusa, ngiye kugira ngo bishoboke ubwami bwa bumenyekane. Imana kimwe cyane, ndose no post politique. My name is Daniel ageze Babuloni yakoma avuga ati niki ubwami bw'Imana bushobora kuronka kuba ndi Babuloni mbere wanashaka ibi vyinja. Kubera iki? Daniel azayumva ko kurya ivy'abandi bajya yobireka. Kubera iki? Arakeneye ko ubwami bw'Imana bwo kunguka. Niki wiyumvira aho hantu uri mu bijanye n'inyungu z'ubwami bw'Imana? Nk'umuntu yizeye Yesu Kristo uri umugabuzi w'ubwami bw'Imana, uri umukozi w'Imana kuko wizeye Yesu Kristo. Shatumye wizera Yesu Kristo nuko hari igikorwa gikomeye cyane ugomba gushitsa. None uyu munsi nagira ndakwibutse ngo uri iki? Uri umugabuzi, gumana ino mentalite, uri umambassadeur, uri ntumwa mu gishingo ca Kristo. Hari ivyo waje gukora, hari ivyo wazaniye isi. Kugeza uno munsi hari abantu kanaka bakiri mu mwijima kuko hari ibintu ufise utarashobora kudistribuwa. Bene data ibintu twajemwe birarengeye gusenga le dimanche, ibintu twajemwe birarengeye ivyo kwa makorale, ibintu twajemwe birarengeye kwa mu bikogwa. Ni projet ikomeye cyane, ni plan ikomeye cyane yabayeho isi itarabaho. Nico gituma uyu munsi Yesu Kristo yagarutse ukamwakira kugira ngo bikunde ugaruke mu mugambi w'Imana. Imana igukoresha ivy'akabaragaro yari yarateguye isi itarabaho. Data mwizina rya Yesu ndagushimiye cyane, nihanga gera n'abantu batoranije babizigirwa cyane. Uyu munsi bumvise ikigwa kibahagurukije ku rundi rugezo rwo kugabura ivyo batumye kugabura. Nta muntu numwe yanyumvirije acicaye, bose bahagurutse imbere mu mitima yabo mwizina rya Yesu Kristo. Mwemera ndagushime kukurikirana iri jambo kugira ngo ugenjekte babe affected aho baherereye hose kugira ngo bahaguruke ku gikorwa cyo kugabura ivy'Imana. Pe impact ivyo bariko baracamwo nivyo babona nivyo babwiwe, ndagushime ko bamaze kuba strong, bahagurutse bakomejwe ku yindi ngazi yo kwizera mwizina rya Yesu Kristo. Dusenze twizeye, amen.